nashaka twangirize ku kintu ca gatatu kivugwa muri kino cete kijanye n'ubunebwe kudakora. Tumere nk'ababirangiriza ko mugabo biri ku murongo wa 6 gushika kwa 15, hanyuma tuzurangiza ku masengesho ya Paulo ku murongo wa 16 gushika ku murongo wa 18, mugabo tubijanisha n'imirongo ya mbere itangura igice ca gatatu. Mugabo uno munsi dukore kibazo kijanye n'ubunebwe no kudakora cari muri rishengero. Ico kibazo asanzwe yaracevutse muri Chapitre yiwe ya mbere, kandi nibaza ko ari ikibazo camaho ibihe byose. Haba hari abantu bashaka guprofita à la fois kuri fellowship dufitaniye n'abera bose. Murabona amashengero akivuka yahuriramwo aba esclave n'abametre, abatunzi n'abakene, abantu mu moko atandukanye, abayahudi n'abanyamahanga. Rero vyari vyoroshe yuko abantu bamwe bashaka guprena l'avantage sur les autres kugira ngo babeho babeshejweho n'abandi bantu. Ivyo vyatuma rero habaho une culture y'ubunebwe, aho bamwe bakora bagakorera abandi, aho bakorerwa bakitwa ko ari abakozi b'Imana. Paulo avuga ati twebwe naho twebwe nk'intumwa dufite uburenganzira bwo kuba supported, bwo gufashwa financièrement, twarabiretse kugira ngo abantu biyumvire ngo niyo modele y'abakozi b'Imana bose bategezwa gufashwa financièrement. Nivyo hari ibihe hari abantu tushigikira mu buryo financièrement, ahandi hantu yabawe ya Petero barabivuga ko yuko ari vyiza ko dushigikira financièrement abarongozi bacu abaduserva. Mugabo hano Paulo ariko ashaka iyo culture y'ubunebwe no kubaho no guprena un avantage sur les autres, no kubaho ubeshejweho n'abandi, wewe ukaca uja ahantu atacukora. Kw'ivyo bintu vyinstara amashengero, ahubwo bizoba n'igishinga ntahe kibi no mu bantu baturabira hanze. Ashaka no gukuraho ico kintu akirandurana n'imizi. Reka aramanza akadekriva abo bantu ingene bari babayeho. Akoresha amajambo atoroshe ku murongo wa 11 ngo bagenda basaragurika. Ubwa mbere nambere ko arabadekriva. Ubwa kabiri bama bineganegera bakita mu bitabakwiye. Bama bineganegera bakita mu bitabakwiye. Aya majambo arabadekriva kuko gusaragurika vyerekana instabilité. Kenshi abantu nk'abo baba ari instable, nta kazi bafise, bava mu rugo rumwe baja mu rundi, basabuye bagasaburiya, bavuga iki bakavuga kiriya, n'abantu bona yuko bari instable. Ubwa kabiri bagenda bineganegera, ils ne veulent pas peiner, ntibashaka kuruha. Abandi bantu nibo boruha, hanyuma bakabaha ubuzima bworoshe kandi bwiza. Ubuzima bworoshe kandi bwiza mw'isi yavumwe kubera icaha ntibubaho. Iyo umuntu arondera ubwo buzima nk'ubwo, aba ariko arabandeho de la volonté de Dieu. Mpamvu Paulo avuga ati udakora ntakarye. Okay? Natwe ubwacu twarababereye akarorero. Ntitwajya ivyo kurya vy'umuntu numwe ku busa. Yumvire Paulo avuga ati nta n'umuntu numwe, avuga ati urabona ariko araganagana muri iki gisagara cy'Isalonike umwanya yahabaze, biroshe ko abantu bakuza Imana. Mugabo we n'ivyo kurya hawe n'abantu, yavuga ati no guha amahera ngaye kuri no byo kurya Imana kugira ngo ashireho un modèle. Ntihaba iyo dépendance y'abitwa ko abakozi b'Imana kwishengera. Hanyuma bakita mu bitabakwiye. Niryo jambo rya gatatu rikurikira. Turabiganira n'abantu no muri Green Cell ndongoye tuti iyo abantu bakunda ari abanebwe bashaka kumenya ivy'undi atunze, ivy'abandi batunze, bita mu bitabakwiye. Kubera iki naka afise uburyo bungana kugira ngo batama, kubera iki naka afise ijya miduga ngo atongabira umuduga umwe, kubera iki abana biwe biga ngaho iwanje bakiga hajya. Utangura kwita mu bintu bitakuraba. Iyo umuntu ashaka kumanipira no gukoresha abantu ngo abeho ku bwabo, ararondera uburyo yinjira mu buzima bwabo, akabamenya ivyo batunze n'ingene babikoresha. Kubwiwe barakwiye kubikoresha mu kumuhereza ivyo akeneye.
iyo byose dusanga ari inyifato itukisha ubutumwa bwiza, ni inyifato itukisha abakozi b'Imana, ni inyifato itukisha ishengero. Mbega Pawulo aprekoniza iki? Mbega asaba ko vyogenda gute? Reka ubwa mbere dutangure ku murongo wa 6 ngo ndabasaba kuzibukira mwene data wese agenda asaragurika. Ubwa mbere kuzibukira ntabwo ikintu kiraza dans ta direction ugaca ukibisa. Ubwa mbere aprekoniza iki? Kuzibukira ni kwevita uwo muntu, ni kumwevita, ni kumubisa, c'est s'écarter sur son chemin. Ni ikintu gikomeye iyo umuntu nk'uyo onye abona yuko wamuzibukiriye, amayeri yiwe wayabonye kandi ukeneye kwiyasosiya n'ubwo bube gito bwiwe, wamuzibukiriye. Bwa kabiri, ikintu cya kabiri gikwiye gukorwa, guhanura uwo muntu ku murongo wa 12. Ariko abameze batyo turabagera tubahanura. Ikintu cya kabiri gikomeye cyo gukora ni byiza guhanura uwo muntu. Hanura uwo muntu mu mubwiza ukuri kuri iyo ngeso yiwe, ingeso yo gusega, ingeso yo gusaba, ingeso yo kuexploita abandi no gushaka kubaho kutwigoro tw'ubuzima tw'abandi bantu. Ni mu muhanuro mubwiye ko iyo ngeso itabereye mu ishengero, ni mu muhanuro mubwiye ko iyo ngeso itabereye ku bakozi b'Imana. Mu muhanuro mubwiza ukuri. Yesu yavuze ati niwagira icupa n'umugenzi wawe uramuhamagara umubwire, vyanse hamagara abandi bantu bakenya mu ishengero mumubwirire hamwe. Vyanse ubwira ishengero ryose, hanyuma vyanse ngo azamere kuri wowe nk'umutoza kuri n'umunyavyaha. Tubona urwo rugezo rwo kuhanura uwo muntu wamushize ku ruhande, hacakurikira guhana. Ishengero rirahana uwo muntu. Umurongo wa 14, nihagira umuntu atumvira ijambo ryacu ryo muri iki cete, mumwitegereze, ntimufatanye nawe kugira ngo amaramare. Ntimufatanye nawe kugira ngo amaramare. Iri jambo ryo kutafatanya n'uwo muntu haba harimo kumukupa de la communion fraternelle abera bategezwa kugiranira. Hariho kumwereka yuko ico kintu akibandanije adashobora kwakira umugisha Imana itanga w'ubusabane n'abandi bera, akabona yuko hari ikintu atakaza hamwe abandanije iyo ngeso. Kiri kintu nshaka kubabwira hano, murabe ingene Pawulo arabivuga. Nakubwira ngo turasabye ngo abarongozi b'ishengero bamufatire ibihano. Nta namwe Pawulo yabikorera bikorindo canke ahandi abwira ishengero ngo bari ryo gihe karta uwo muntu de la communion. Ntabwo ari ingingo pastor afata ngo wenda guhagarikije. Ingingo zikomakomeye nk'izo zifatwa n'ishengero, la congregation. Ego ishengero yabaye informe y'ibiriko biraba de la situation ivy'uwo muntu n'ingene abayeho, ariko ingingo yo kwekata uwo muntu de la communion ifatwa n'ishengero. Niyo mpamvu Pawulo ariko ari adressa kw'ishengero. Ariko Pawulo avuga ngo mubikore neza, mubikorane urukundo. Iyo umuntu tumuhanye akwiye kubona yuko dufise umwete, ishaka ry'ukwera kw'Imana n'igishinga nayo c'ishengero imbere y'amaso y'abadakijijwe. Mugabo kandi ni vyiza yuko uwo muntu amenya ko tumukunda. Verset 15 ivuga ngo ariko nimwumwiyumvire ko ari umwansi wanyu, ariko mumuhanure nka mwene so. Ntimumufate nk'umwansi. Reka no muri ico gihano mwamuhaye yumve ko akunzwe, yumve yuko mwamuhanye mu rukundo. Ego mwishaka mufitiye ukwera kw'Imana n'igishinga n'ishengero, mugabo kandi abone yuko mumukunze kandi mwitayeho. Turarangiza, biroshe bikibi abantu bacigana, biroshe ko iyo ahantu hari culture yo gusaba y'ubunebwe abantu bavyandukizanya. Verset 13 ivuga ngo ariko mweho bene data ntimurambirwe no gukora iciza, ntimurambirwe no gukora ikibereye, ntimurambirwe no gukora ico Imana yifuza ko mukora. Nizere ko kino kintu cadufashije kandi twagitumbereje aho tubaye, kuko uburiro nk'ubwo butabuze, ariko kandi n'ikibuze ni ingene uburiro abo bantu tubafata. Mbega turabazibukira, mbega turabahanura, mbega turabahana. Tubahana mu rukundo, mbega turinda kwigana ingeso yabo. Nizere yuko ibi bintu
bintu byose vyapurika aho duherereye kandi ko vyadufashije kubona ikibereye. Imana ibahezagire. Yemye bushobotsa ntimutinye kuko so bimuhimbara kubaho ubwami